Haleluya, bwoko bw'Imana, groupe b'amaso, namwe mwese abakunda gukurikirana ibiganiro bica muri groupe b'amaso, mwese aho muherereye, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mwanya twongeye kunezeranwa namwe muri Kristo Yesu. Numva mfise umunezero wo gusangira namwe amajambo y'ubugingo. Uyu munsi ndagira ngo dukomeze tuvugane ku majambo yo gusenga, dukomeze tuganire igisubizo c'Imana, ingene Imana yishura. Duherutse kubona ingene Imana yatumye marayika akaza kugururira Petero, akamukura mu nzu y'ibohero, akamusubiza mu ishengero. Ishengero ryarasenze, ishengero rimaze gusenga, Imana yumva uko ishengero rimwe riratakamba, maze Imana ikirungika umumarayika agenda yerekeje mu gasho, agenda yerekeje mu munyororo. Barimo barasenga, bari mu nzu, bari ahantu bariko barasenga, ariko Imana mu kwishura yarungitse marayika mu munyororo, muri prison, mu mpimba aho Petero yarapfungiwe. Ayo majambo twarayasangiye. Uyu munsi ndagira ngo dusangira amajambo y'ukuntu Imana yumvise ugusenga k'umusavyi w'Imana yitwa Koruneliyo. Haleluya, haleluya. Koruneliyo hariya mu gihugu c'Ubutaliyana mu Baroma, aho hantu Imana yarahakoreye igitangaza ca mbere kw'isi, aribwo bwa mbere abanyamahanga batari bazi Kristo, abanyamahanga batari bazi ivyagezwe, abanyamahanga batari abayuda, nabo barasutswe ko mpwemu yera biturutse ku musenzi. Haleluya. Umusenzi yitwa Koruneliyo. Ndagira ngo mbwire umuntu w'umusenzi aho ari hose, ndamubwire nti uri w'igiciro imbere z'Imana. Imana ishimwe cyane. Yewe muntu usenga, ndaguteye umwete, ndagushigikiye. Yesu arambwiye ngo nkubwire ngo Yesu ari kumwe nawe. Yesu ari kumwe nawe, aragushigikiye. Yesu ari kumwe nawe mu bikugora. Yesu ari kumwe nawe mu ntambara ugenda ucamwo. Niwumve ico Yesu ariko aravuga muri buno butumwa bwiza, tugira ngo dusangire bw'ingene Imana yarungitse marayika mu nzu kwa Koruneliyo. Koruneliyo umuntu w'umunyamahanga, atari umuyuda, atari umwisirayeli, ariko kubwo gusenga yicishije bugufi, Imana yaramusubije irungika marayika, kandi maze kurungika marayika imuha mission. Ndagira ngo twinjire muri iyo mission Imana yakoze biturutse mu masengesho. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Turasoma mu Vyakozwe n'Intumwa, igihimba ni 10, umurongo n'uwa mbere. Turasoma tugeze ku murongo w'8. Tugiye kumva ibikomeye n'ibihambaye. Haleluya. Turahera ku murongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. I Kayisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana, akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone, umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Koruneliyo, nawe amukanurira amaso afise ubwoba. Aramubaza ati niki ga mwami? Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze biba icibutso imbere y'Imana. None rero tuma abantu i Yopa, utume ku muntu yitwa Simoni, ariwe Petero. Asembereye kwa Simoni umuhazi w'insato, urugo rwiwe ruri ruhande y'ikiyaga. Umumarayika yavuganye nawe, amaze kugenda ahamagara 2 bo mu basuku biwe n'umusoda yubaha Imana wo mu bamugendanira. Ahejeje kubiganira byose, abatuma i Yopa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mukomera amashi kubwira ijambo ry'Imana riryoshe rinezereye. Ndanezerewe rwose kumva buno butumwa bwiza. Ndifatanije namwe kuzuzwa umunezero muri mpwemu yera. Haleluya. Ngo i Kayisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, umugabisha w'ingabo wo mu bwoko bwitwa Abanyetariya. Haleluya. Uyu Koruneliyo tumubonye nk'amajambo akomeye,
tumubonye mu byamuvuzwe ko ngo yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Mwene data uri mu nzu, mbega uratinya Imana? Mbega urayitinyana nabo mu nzu bose? Ndagira ngo mbwire umushinga ntahe, ndangumubwire nti mbega urayitinyana n'umukenyezi wawe? Ndagira ngo mbwire umukenyezi, mbega Imana urayitinyana n'umushinga ntahe wawe? Ndagira ngo mbwire bantu mufise ibibondo, mbega Imana murayitinyana n'ibibondo byanyu? Imana idutabare. Haleluya. Murayitinyana nabo mu nzu bose, inshoreke, abasavyi, abagukorera, abakozi bawe bose. Mbega uratinya Imana ukayitinyana nabo muri kumwe? Imana idufashe cyane. Turakomeje kubona iby'Imana yakoreye Koruneliyo. Koruneliyo ngo yari umusenzi. Ndagira ngo mbwira abasenzi, hari abantu benshi bibajije ko gusenga ari guta umwanya. Hari abantu benshi bibajije ko gusenga ataco bimaze. Ariko ndagira ngo mbwire ngo warahombye. Uri umuhombe wowe udasenga. Uri umuhombe. Ubutunzi bwaragusize. Ibyo wakagombye guhabwa byaraguciye mu myanya y'intoke kubera ko wahebye gusenga. Ndagira ngo mbwire abasenzi, ndababwire yuko hari umuntu yitwa Koruneliyo. Koruneliyo ngo gusenga kwiwe kwarumviswe maze kuraduga kuja imbere z'Imana kubicibutso. Imana ihabwa icubahiro cyane. Bimaze kubicibutso, Imana imaze guharura, imaze gushira ku rutonde, igasubira igaserangura, ikaraba ibiturutse mu masengesho ya Koruneliyo. Imana yaciye ituma marayika. Imana ishimwe cyane. Marayika agira ngo atumwe kuri wawe. Mbega bene data mugize gurupe b'amaso, namwe shengero ry'Imana muriko muratega amatwi ubu butumwa bwiza muri bino bihe byacu, ngira ngo ndababaze, ni bande mpwemu yera arimo aravugisha? Ni bande Imana irimo iratuma ko marayika? Mbega marayika muri imyaka yacu kubera icyo atarimo araza, kubera icyo atarimo aratumwa? Mbega na Musa abakristo baroye hehe? Mbega na Musa abasenzi baroye hehe? Yemwe bakristo, marayika yatumwe, none ubwo yagushitseko? Mbega ubwo marayika yakugezeko? Mbega ubwo wowe uri Koruneliyo? Mbega Koruneliyo ko yishuwe agasubizwa? Mbega none weho bimeze gute mwene data? Koruneliyo mu gusenga kwiwe ntabwo yasenga yidoga, ntabwo yasenga avuga ngo Imana ngo ndakeneye amafaranga yo kugura gahuzu, ntabwo yasenga arira, ntabwo yasenga yijajara ngo ibyago byaduteye, ngo twagize ingorane, ngo nimudutabare. Ntabwo yasenga yijajara. Koruneliyo yasenga afasha abandi. Haleluya, haleluya. Koruneliyo ngo yagira ubuntu bwinshi agatanga. Koruneliyo yaratanga, yarafasha abakene, yarafasha aboro, yaritaho imfubyi, yaritaho abapfakazi, yaritaho abatishoboye. Koruneliyo yaragira ubuntu. Imana ishimwe cyane. Haragera igihe bwa buntu bwiwe buragaragara imbere z'Imana. Imana ibona ibikorwa bya Koruneliyo. Imana ishimwe cyane. Mwene data ndagira ngo mbwire ngo gira ubuntu nk'uko Koruneliyo nawe yagize ubuntu. Imana iramushumbusha. Mu kumushumbusha Imana yaramuserutseko, imurengukako. Hano turabona yuko Koruneliyo ntabwo yarakenye byashobora gutuma arinda kuja imbere z'Imana gusenga kubera ubukene. Hari abantu bategura amasengesho kubera ubukene, kuko babifise ibintu bakenye, kuko bafise ibibazo bibageramiye, bagize ingorane, abandi babanyazwe itongo, abandi bariko bari mu manza, abandi bafise ibibazo runaka. Bati rero dutegura amasengesho kwiyeza no kwisonzesha. Hari abandi basenga basaba ubucuruzi ngo bwaho butera imbere, abandi bagasaba kugira ngo ibibazo byabo byose bihari bikemurwe. Ariko Koruneliyo yarasenga ataca kenye, yari umutunzi, yari yishoboye, yari afise abakozi, yari afise ingabo ayoboye, yari umukuru, yari umunyacubahiro, ntaco yarakenye, ariko yamara senga. Ndagira ngo nibutse abantu basenga, ndababwire yuko muri uku gusenga kwacu abakristo bidakwiye ko tugomba guhagarika. Ntitugomba kurarikirwa gusenga kubera yuko hateye nyamugigima. Ntitugomba kurarikirwa gusenga kubera yuko hari ibyago byadutse. Umukristo nyawe arasenga mu gihe ari mu mahoro.
mu gihe atekanye arasenga mbere agakovya akisonzesha. Umukristo nyawe hajya atanagakacira, hajya yumva yuzuye umunezero, arapfukama agasenga, akafata ibihe byo kwinjira mu masengesho, maze akuzuzwa mpwemu yera. Muri ico gihe Imana ihitiwe n'ubuntu buri muri uno muntu, Imana ikamugenderera. Uku niko Imana yishuye Koruneliyo. Imana mu kwishura Koruneliyo yarungitse marayika. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo nibutse abakristo, ndababwire nti muri iyi minsi yacu abakristo bo mu gihe ca Petero bari hehe? Abakristo buno munsi bameze nk'abo mu gihe ca Koruneliyo bari hehe? Twarabonye ingene Imana yishuye Petero ikaja kumubohoza irungitse marayika. Marayika aje yigendera n'amaguru, marayika aje atembera, marayika aratembereye muri ico gisagara aho Petero yarapfungiwe. Marayika arinjiye mu nzu kwa Koruneliyo, aho Koruneliyo ariko arasengera mu gihe c'amasaha 9 muri ka kayaga k'inyuma y'umutaga. Iyi saha ni ya saha tubona ngo Imana yaho rigendera Adamu na Eva muri caje cyo mu itongo ryo muri Edeni. Aya masaha kandi niyo masaha kandi tubonera umwami Yesu Kristo yarangije igikorwa cyo kuducungura, maze ngo ku isaha y'icenda Yesu ngo arasemerera aravuga ati Eli Eli lama sabakitani. Haleluya. Maze ngo Yesu Kristo aravuga ngo Mana yanje ni iki kikumpebesheje? Muri ico gihe Yesu Kristo arasemerera aravuga ati birarangiye. Haleluya. Ico gihe mwene data, mbega nawe igihe cawe ni ikihe? Mbega usenga isaha zingahe? Mbega usenga umunota uyuhe? Ndagira ngo ubwire ngo haba mu ijoro by'uko usenge, Imana ishimwe cyane, haba mu gitondo by'uko usenge, haba ku mutaga n'usenge, haba muri saa 9 n'usenge, haba ku mugoroba n'usenge, haba buri mu guca n'usenge, mbere y'uko uryama n'usenge. Imana ishimwe cyane. Hano rero twabonye yuko Koruneliyo marayika yaraje aramuganiriza, aramubwira ati rema, shikama, komera, bandanya, amasengesho yawe yasubijwe. Haleluya. Mwene data, mbega y'amasengesho yawe, mbega marayika araje kubwira ko yasubijwe. Haleluya. Mbega babarozi barimo barakuroga, mbega marayika araje kubwira ati ntutinye. Haleluya. Mbega bya bibazo byose urimo, mbega marayika araje kubwira ati ntutinye. Mbega y'amasengesho wasenga muri bya bihe twamaze ibihe dusenga, n'ubu dukomeje tubandanya kugira ngo dukomeze tudahorereza. Mbega mwene data, mbega warahawe ibisubizo. Ndagira ngo nkubwire yuko Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi umwanya n'uyu kugira ngo nawe wongere gusubizwa nk'uko Koruneliyo yasubijwe. Imana idutabare, Imana ihabwe icubahiro cyane. Mu marayika abwira Koruneliyo atumve rero Imana yishuye, none rero tuma ko Yopa hariho umukozi w'Imana yitwa Petero asembereye mu nzu kwa Simoni umuhazi w'insato, ni hafi y'ikiyaga. Haleluya. Ni ku nkombe y'ikiyaga. Imana irazi adrese yawe, mukenyezi Imana irazi adrese yawe, mushinga nayo Imana irazi adrese yawe, yewe musenzi Imana irazi adrese yawe. Izo adrese mutuyeko, izo adrese mutuyeko mu nzu iwanyu, aho urara, aho uryama, mu nzu yawe, nk'uko Imana yamenye mu nzu kwa Koruneliyo, Imana yongera ikamenya aho Petero yari asembereye. Petero ngo ntiyari afise adrese, ariko Petero yari afise aho asembereye mu nzu akotesheje. Iyo nzu yari ifise umupropriétaire yitwa Simoni, kumbure yaramuriha buri kwezi. Nukuvuga ngo Petero yari asembereye, yari umurokatere. Petero yari yarafashe apartment. Nukuvuga ngo adrese ya Petero yari iri ku muntu yitwa Simoni umuhazi w'insato. Mwene data, adrese uriko Imana irayifise. Haleluya. Adrese uriko Imana irayizi. Sengera huri, sengera aho nyene mu nzu kwa Koruneliyo. Nawe urashobora kuri Koruneliyo mu buryo bwa mpwemu. Imana iragomba kumva kuduza amajwi yo gusenga kugira ngo usengera bera, usengera bene data, usengera abageramiwe, usengera bari mu bibazo. Hanyuma Imana izorungika marayika kugira ngo marayika aze kuba ibisubizo, aguhe ibisubizo, akubwira amerekero, akubwira iyo ugomba kuja kugira ngo utumeko Petero. Haleluya. Twabongene Koruneliyo
ngo yaciye ahaguruka aza gushaka abakozi babiri mu bakozi biwe, arabibasobanurira, abwira n'umusoda wo kuza bacungera umutekano, arabatuma bagenda ari batatu baja gushaka Petero kugira ngo aze abasobanurire iby'agakiza. Bibiliya iratubwira neza yuko Petero amaze kuza ngo agitangura kuvuga gusa, haleluya, ngo agitangura kuvuga, haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo Petero amaze kuhagera wumva ibyabaye. Yemwe bantu mukiri muri ayo mayira abiri, nimuyavemo, nimukanguke, nimusenge, muhamagara Imana irungike marayika kugira ngo ibahe ibyerekezo, ibahe kubasobanurira icyo mugomba gukora. Mutume ko ba Petero mu nzi wanyu, haleluya, mutume ko ba Petero mu nzi wanyu. Birashakirwa ngo mwuzuzwe mpwemu yera. Mpwemu yera aramaze gutangwa. Imana yatumye marayika kubwira Koruneliyo kugira ngo agende gutuma ko Petero ngo aze abasuke ko mpwemu yera. Ariko uyu munsi, iyi saha tuvugana, mpwemu yera aratanzwe mu banyamahanga. Imana ishimwe cyane. Byaciye kure harinze kuza marayika, ariko uyu munsi mwene data, mpwemu yera ari kumwe nawe. Nimwumva ibyabaye. Petero amaze gushika mu nzu kwa Koruneliyo, umurongo wa 44. Petero akivuga ayo majambo, mpwemu yera aramanuka aja kubari ko barumva iryo jambo bose. Abizeye bo mu bakebwe barumirwa, abazananye na Petero uko bangana, kuko n'abanyamahanga nabo basutswe kw'ingabire ariyo mpwemu yera, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati, mbega hari uwoshobora kwima amazi abahawe mpwemu yera nkatwe ngo ntibabatizwe? Avuga ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Baca baramwinginga ngo amare y'imisi. Imana ihabwa icyubahiro cyane bwoko bw'Imana. Petero agitangura kuvuga, akibasobanurira iby'agakiza k'umwami Yesu Kristo, ngene Yesu yagenda agirira neza akiza abagwayi nubwo bamumanitse bakamwica, ariko Yesu Kristo yarayishuye, yarazutse, maze amaze kuzuka, amaze kuzamurwa, aduganwa mu ijuru. Hanyuma ageze iburyo bw'Imana, arungika mpwemu yera. Uwo mpwemu yera amaze gutangwa, niwe yongeye kuza kuri bane banyamahanga mu nzu kwa Koruneliyo, bose basukwa ko mpwemu yera. Mpwemu yera aratanzwe. Mwene data, ndagira ngo niwuzuzwe mpwemu yera. Ucumvira ijambo ry'Imana niwuzuzwe mpwemu yera. Yewe muntu ufise kwihebura no gukekeranya, niwuzuzwe mpwemu yera. Yewe muntu ufise ibibazo mu mutima, niwuzuzwe mpwemu yera. Yewe muntu utarabatizwa, iyi ni isaha yawe kugira ngo winjire mu mubatizo, wongere kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndagira ngo rero aka kanya duce dusenga mwene data, dusenge. Ndagira ngo mwene data, wewe udafata ibihe byo gusenga, iyi ni isaha yo gufata ibihe byo gusenga nka Koruneliyo, kugira ngo usengere urugo rwawe rusukwe ko mpwemu yera, kugira ngo usengere ababanyi nabo baze mu rugo rwawe basukwe ko mpwemu yera, kugira ngo mwene data nawe Imana yongere kukushira mu bandi ishobora gutumwa ko, nk'uko yatumye ko Petero. Imana yarabonye aderese y'ahantu yari asembereye, ngo Petero ntabwo yagira aderese yari asembereye ku yundi muntu yitwa Simoni, ariko Imana yaramenya aho Petero asembereye. Haleluya. Naho buri mu cyumba, naho buri mu nzu, naho buri ku karago, mwene data niwinjire mu masengesho, Imana irakuzi. Naho buri ahantu hatagira aderese, Imana irakubona. Naho buri ahantu mu ishamba, Imana irakubona. Naho buri ahantu mu nzu, naho buri mu ishengero, Imana irakubona. Mwibuke ko n'abandi basenga bari mu ishengero, Imana yarabumvise. Mwibuke ko Imana yumvise gusenga kwa Petero ari mu munyororo, hanyuma Petero akugururirwa urugi. Mwene data nawe niwongere kugururirwa urugi rwose mu izina rya Yesu Kristo. Yisa tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga kugira ngo Imana yongere kurungika ububasha bwayo n'ibisubizo ku bantu bose barimo barasenga basaba Imana ngo ibasuke ko mpwemu yera. Haleluya. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndongeye gushima ndakengurutse kuri buno butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana wariyeretse Koruneliyo, urungika marayika kugira ngo aze kumuha ibisubizo. Mwami ndagushimira, marayika amaze gushika mu nzu kwa Koruneliyo,
maze Koruneliyo ahabwa ibisubizo. Ndasengera abantu bene data bose bamaze kumva rino jambo ry'Imana kugira ngo nabo bahabwe amerekero, bahabwe ibisubizo. Ndasengera mwami bamwe bose amaze ibihe barorereye bategereje guhabwa ibisubizo byo kuzuzwa mpwemu yera, byo gusukwa ku bushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa mpwemu yera, kugira ngo bongere gusubizwa, bongere guhabwa ibisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasengera mwami Mana nzima abantu benshi batagira adresse, badafise aho babarizwa, kugira ngo mwami w'icubahiro Mana mu gihe bariko barasenga bamenyeshwe nuko nabo nyene yuko bamenya kandi uzi ibibazo barimwo. Ndasengera abanyarucani n'abatishoboye, ndasengera abantu aho nikora, ndasengera abadafise ijambo imbere z'abantu ariko bakaba bariko barasenga muri aka kanya kugira ngo bongere kumvigwa. Mwami wanje Yesu Kristo wa Nazareti, urakoze, uri intsinzi ku bizera bose, uri intsinzi ku bana b'Imana. Ndasavye mwami muri bino bihe turimo kugira ngo data buja wera abantu benshi bongere kugenderwa, abantu benshi bongere kubona ubushobozi bw'Imana, bongere gutumwa kw'intumwa, bongere guhabwa mpwemu yera, mpwemu yongera bongere kuganira nabo. Hari abantu benshi mwami bari kwabonyene, hari abantu benshi mwami bihebuye, hari abantu benshi bafise imitwaro itandukanye, hari abantu benshi bakeneye gusubizwa, hari abantu benshi bagikekeranya. Ndabasabiye ubushobozi bwa mpwemu yera nkuko mpwemu yera amanutse kuri bano bantu bariko barumva ijambo ry'Imana mu nzu kwa Koruneliyo, basukwa ko mpwemu yera. Ndasengera uyu mwene data asukwa ko mpwemu yera, mwongere ukwizera, mwongere ubushobozi, mwongere imbaraga, mwongere ububasha, mwongere inkomezi, mwongere gusenga, mwongere kwizera, mwongere kwihangana, mwongere gushikama no kuramiriza, mwehe gukomera nubwo ariko araterwa n'ibitero. Bino bitero byamuteye, izi ngwara zamuteye ntizimuca intege, ariko nareme niyizere Yesu arakiza. Mwene data ndagira ngo dufatanye gusenga, wizere nubwo bugwayi bwawe, n'uwo mwana wawe agwaye umusengere wizeye nkomezi. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushima yuko muri aka kanya uri kumwe natwe muri ano masengesho. Turasengera mwami uyu mukenyezi agwajije umuryango, agwajije abana. Ndasengera uyu mwana mwami agwaye, amaze igihe agwaye agatera mwami agwara, aho kugira ngo akire bikanga, kugira ngo yisaha mwami umukize ubugwayi bumurimwo busohoke bumuvemwo mu izina rya Yesu. Wangwara we sohoka, tekera, hunga mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni baje bisunze iyo ngwara bose batekere bagende. Mwana yongere kwiga neza, mwana yongere gufungura neza, mwana yongere kuvuga neza, mwana yongere kugenda neza, mwana yongere gukora neza, mwana yongere kubandanya imirimo mu izina rya Yesu. Mwongera kabiri kuko mwami Yesu biraboneka ko data buja ariko arashira yonda. Ndamusengera, ndamusabiye, ndamukwingingiye, mugenderere, muzigame, mugirire neza, mubere intsinzi. Ndasengera mwami w'icubahiro urugo, uruzitirire imbere n'inyuma mwami mu byumba byose, warinde imyuka mibi yabateye. Imwe mu mbi z'urupfu zibavemo, zisohoke zigende. Imwe mu mbi z'urupfu zaje muri iyi nzu zivemo, zituzwe, zihunge, zitekere, zigende mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwami ndagushima kubikoze, ndagushima ko imyuka yose irasohotse, imyuka mibi yose irakubuwe, imwe mu mbi zirakubuwe, zirasohotse, ziratekeye, zirahunze. Jambo ry'Imana riravuga ngo musende abadayimoni, mukize abagwayi, ngo mubihere ubusa, mubitangira ubundi. Ndasengera uyu mugwayi akire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze Mana, ndagushimira yuko uri kurakora. Hariho mwigema kigwaye abadayimoni bagenda bakamutera mwami kugenda yikura utwo yambaye. Mwami ndamusengera uyu mwigeme natabagwe, mwami wicibere, mwigeme mukure mw'imyuka mibi. Turasabye ngo imyuka mibi itekere, ihunge, imuvemo, kugira ngo mwigeme agarukirwe, yongere kugarurirwa ubwenge, bwongere kugaruka mu izina rya Yesu. Ubwenge bugaruke mwami, yongere guhembuka, yongere gusubira mu muryango, asubire muri sosiyete, yongere gukora imirimo yiwe. Ndasabye ngo imyuka mibi ihunge, igende itekere mwami. Jambo ry'Imana ngo muzosenda abadayimoni mu izina ryanje. Data muzarambika ibiganza kubagwaye bakire. Turasengera umwigeme mwami yaranditse ugweta, arandika atura umutwara, asaba amasengesho, yongera gusaba, aratakamba. Ndamutakambiye, ndamusabiye, ndamuborogeye, ndamukwingingiye mwami. Ndapfukamye imbere zawe, uyu mwigeme mukize, uyu mwigeme mubohore, mukize abadayimoni, mukize ibitero by'imyuka mibi mu izina rya Yesu. Mubohore data, turamubohoje. Mutabare data, turagutabaje. Yesu mugendere, turagutabaje. Mugenderere mwami, mubohore mu izina rya Yesu. Turasengera abantu benshi bari kumfira, wongere kuzuka, bazuke ave mu bapfuye. Kristo arabamurikira mwami. Yesu warazuye Lazaro, amaze iminsi ine mumva
warumvise gusenga kw'abashiki biwe Marita na Mariya, baravuze bati mwami ati uza ko wari hano musaza wacu ntabari kuba yarahwereye. Yesu maze kuvyumva urarira, maze uravuga ati ni munyereke aho bamutaye, maze uhashitse uravuga uti data nari nsanzwe nzi kunyumviriza atari ko bw'abantu bari ngaha kugira ngo bizere ko ari bo bantumye. Maze Yesu uravuga ati Lazaro sohoka, maze wari yarapfuye arazuka. Ndagushimira ku bantu benshi bizeye bariko barakira, ndagushimira ku bantu benshi barimo barabohoka, ndagushimira ku bantu benshi barimo baruzuzwa mpwemu yera, ndagushimira ku bantu benshi barimo barakorerwa ibitangaza. Data ndasengera no mukenyezi yagwaye ku kuguru, mwami kirenge ndasengera gino kirenge gikire wa kirenge wakira mw'izina rya Yesu. Wohoka wa mwuka mubi watesha kirenge kivemwo muvemwo mw'izina rya Yesu. Data turagushimira ku bantu barimo barakira ingwara zitandukanye, mwami ndasengera umwana gwaye ku magara, ndamusabira kugira ngo amagara akire, yongere kubohoka, yongere kugirirwa ubuntu n'Imana. Mwana kire ku magara hakire mw'izina rya Yesu. Mwana yongere kugira amagara meza. Ndagushimira mwami ibitangazo bimwe birakoreka, mwami genderera abafise ibibazo n'imitwaro itandukanye bose ubabohore. Turasengera mwami abatishoboye, imfuvyi, mwami abapfakazi, mwami abari mu gasho bari mu munyororo. Turasengera mwene data apfungiwe mu gasho kugira ngo mutabare mukure mu munyororo, yongere kubahoka, yongere kugirirwa ubuntu n'Imana, abone ikiganza c'Imana, marayika yongere kumusanga hariya hantu. Turasenze mw'izina rya Yesu. Jambo ryawe riravuga ngo abamarayika bazobarinda kugira ngo ntimutsitare kwibuye. Ndasengera abantu benshi bari mu byago, bari mu gahinda, bariko yihebuye, ndabasabira gutuza no gutekana no kwizera izina rya Yesu, kuko izina rya Yesu rirabohora. Mwami ni ugendagendera abantu bafise imitwaro itandukanye ukayibakiza ukayibabohoramwo. Ndagushimira biko birakoreka ibitangaza, ibimenyetso n'ibitangaza by'Imana bikomeje gukoreka, abantu benshi barimo barabohoka. Urakoze mwami ku bantu bose bagira ubuntu, izina ryawe rihabwa icubahiro. Nandi ndabishimye nizeye mwami, urakoze. Haleluya, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndavyambaje nshima, amen. Haleluya, haleluya. Bene data, umwami Yesu Kristo abahezagire. Ndagira ngo rero abasenzi mwese mukomeze gusenga. Hariho bene data batandukanye bariko batura imitwaro muri aya masengesho, twizeye yuko babohotse bakize. Mwene data ugwajije umwana, wizere ko umwana akize. Mwene data ugwajije umwigeme arimwo iyo myuka mibi y'abadayimoni, wizere yuko abadayimoni batekeye bahunze bakize. Mwene data ugwajije umwana, nawe kandi wizere yuko umwana akize. Bantu mwese mugwajije, abo twavuze n'abo tutavuze, mwese mwizere mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti umwe yapfuye akazuka, mwavyagiye uburyo bw'Imana, ariho ni muzima kandi arimo arakiza, arimo arakora ibitangaza. Izina rya Yesu Kristo rihabwa icubahiro. Yesu abagirire neza, muroranirwe. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Abagomba kudutelefona, nimero za telefone utanguza igiharuro kimwe 81958 ubusa 7. Mugira amahoro y'Imana. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Amen.